haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi. turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 20 Myandagaro 2026 mwebwe mwese muriko muratwumviriza bamwe ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Imbere yo kwinjira mu idonido y'amakuru mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo zimwe ahagazeko. Inyungu President Ndayishimiye na Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare bakura muri Kongo nizo zituma abasirikare bagiheraniwe amafaranga bakoreye muri Somalia batishurizwa. Izindi ngingo zotuma umwigisha akora neza akazi kiwe zirakwiye gufatwa iruhande yo kongereza igitigiri c'abigisha. Urunani mpuzamazendika y'abigisha FENASEB nigo rubivuga, ariko bamwe n'abandi babona ko ikibereye ari uguhaguruka abarundi bagashiraho intwaro ishoboye gutorera umuti ibibazo vy'igihugu. Mu mpera murakurikirana ikiganiro ineza y'Imana Dondo Dieu z'umutima nije muriko murumva kuri mikro. Mu buhinga bw'ivyuma hari Oba Felix Rankunda Kazi. Haguruka abarundi turwanira igihugu cyacu. Wicerekwa nikibona ikibarirwa naco ni icumva. Duhagarare guma ridusubire mu ntwaro y'umugambi umwe rudeni. Rero umugani w'inshungwe ya demokarasi nyakwigendera Melchior Ndadaye ati n'abagwanya demokarasi barayikeneye. Abo bita badede nabo nyene basa n'abaguswe ntibahereza y'umutwe twese hamwe haguruke duhabuze ico twagwaniye na cane cane kuva Ndadaye agandagura. Hariho abantu bavuga yuko kugwanya leta biragoye, kugwanya igihugu biragoye. Ntitugwanye igihugu, ntitugwanya leta, turiko tugwana n'amabandi yafashe igihugu aracicarira hanyuma apre atubwira ngo sirikire inka kuri iriya navana. Ntibishobora kuvyemera. Amabandi rero si igihugu, amabandi si igihugu. Amabandi umuntu arahaguruka akayagwanya gushikaho ayasenyura. CNDD-FDD bishobora kutunanira, ntimugire na hesitation. Nta nguvu CNDD-FDD yarusha abazungu baragiye. Nta nguvu CNDD-FDD yarusha abamobutu baragiye. CNDD-FDD uno munsi tazi na yone ayipiraja. CNDD-FDD mubona mwitinyiriye, ubwoba mufise nizo nguvu zayo. Umunsi ubwoba buzoduheramo. CNDD-FDD bizorarigiye. Ndasubiye kubaramutsa.
inyungu Perezida Ndayishimiye na Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare bakura muri Kongo nizo zituma abasirikare b'u Burundi barungitswe mu butumwa bwo kugarukana amahoro muri Somalia bagiheraniwe batishurizwa. Umwe mu basirikare niwe abivuga. Amanama amaze iminsi akoreshwa abajenerali buri wa mbere w'indwi n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Mu vyo agamije ngo harimwo kuzimagiza ivy'amafaranga giheraniwe abo basirikare hamwe n'ikibazo c'abasirikare b'u Burundi bagwa canke bafatwa mpiri muri Kongo. Mu bisanzwe Prime asa n'uzimagiza cya kibazo c'amahera aheraniwe abasirikare bo muri Somalia, agaca agomba yongera agaca azimagiza ikibazo c'abasoda bagwa muri Kongo banyururizwa muri Kongo, byose bikimugwanyamo. Ubwo bagaca baraba kubakurayo n'amahera bariko barakurayo muri Kongo, hagati ya na Kisekedi agaca abona ko izo nyungu zabo. Rero nubwo ari uko aba bajenerali nabo bokita ngo ndabagumanye havamo bamwe bagashigikira aba basirikare bavuga bati twova muri Kongo tuje turiko turakorayo vyongera inguvu bafise aboza baranyumviriza. Agacambira agacagaruka ati nosubira nkaruma abandi bajenerali bofasha yuko iki kibazo c'amafaranga baheraniwe yo hanze noronka aboza bavuga ati turiko turabikora, naho nyene noronka ukubandanya turonka aya mahera yo ngaha kujya muri Kongo vyongera inguvu. La majorité Prime rikaronkera inyungu nini yawe na Perezida kuri Kisekedi. Nivyo rero vyinshi rero bashize ko umutima kurusha kwishuriza twebwe abasirikare. Iki kibazo ca Somalia bagishira inyuma kure cyane kuko bagira ati fe dufe ahazunze aho sazoza aramahe reka ahubwo tupfakwanye turondereza inyungu zo ngaha hafi zinyaruka nta kitwe turiko turazira. Si ukuvuga ko badafise kuvuze ko twishuriza, reka inyungu nini bazifise hakurya muri Kongo. Abatari bake bakaba bama basavye abasirikare b'u Burundi kubona ko barenganywa n'intwaro ya CNDD-FDD nk'uko irenganya abandi banyagihugu, bakabahanura kwifatanya n'abandi banyagihugu basezerere iyo ntwaro. Inkuru tuzogarukako. Hagati aho Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo rw'akazi rumushikana i Kinshasa mu gitondo cyo kuri uyu wa 20 Myandagaro 2026 niho umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba ari nawe arongoye umuryango w'ibihugu by'ubumwe bwa Afrika Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo rumushikana i Kinshasa muri Republika ya Kongo iharanira intwaro rusange. Muri urwo rugendo rw'akazi Evariste Ndayishimiye yitavye ubutumire bwa mugenzi we Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Abatari bake bakaba bavuga ko ingendo Perezida Ndayishimiye agira muri ico gihugu ari nyinshi ku buryo bamwe babona ko ico gihugu yakigize iciwe. Nabo nyene bavuga ko inyungu z'amafaranga kura muri ico gihugu kubera abasirikare b'u Burundi yarungitse kugwa mu buseruko bw'ico gihugu arizo zituma aguma jayo. Ni mu gihe na Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare yaheruka muri Kongo nyene mu rugendo yakoze mw'ibanga. Intwaro ya CNDD-FDD idashaka gushira imbere ibiganiro mu karere kavugwamwo intambara, abarundi ngo bakwiye kuyihindura. Fenasebe irashima ko leta igiye guha akazi abigisha benshi, ariko ngo harakenewe n'izindi ngingo kugira umwigisha akore atekanye. Ni nyuma y'integuro yashikirijwe n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi mu nama nshikiranganje yo kuwa 12 Myandagaro 2026 yemeje ko hategekanywa guha akazi abigisha 5,000 mu mwaka wa 2026. Fenasebe ikabona ko mu zindi ngingo zikwiye gufatwa kugira akazi kagende neza harimwo ukudugiriza agashahara abigisha no gukura kure abigisha bagakorera hafi y'imiryango yabo. Bamwe n'abandi bavuga ko atangingo ziteza imbere igisata c'indero zizofatwa ku ntwaro ya CNDD-FDD. Iyo ntwaro bayagiriza ko yaje gusubiza inyuma ico gisata co kimwe n'ibindi.
kugira uburundi butera imbere hakenewe ko abarundi bahaguruka ngo bagashiraho iyindi ntwaro ishobora kwitwararika ibibazo vy'igihugu ikabitorera inyishu. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Urunani mpuzamasendika y'abigisha FENASEB rurashima ko igitigiri c'abigisha leta igiye guha akazi uyu mwaka kizokwiyongera ugereranije no mu myaka iheze, nk'uko byashikirijwe n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima. Hari nyuma y'inama shikiranganji yo kwa 12 Nyandagaro 2026 yemeje ko hagiye guhabwa akazi abigisha 5,000 muri uno mwaka w'2026. Integuro ikaba yari yashikirijwe n'umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi. Ico gitigiri ngo nico leta ishobora kwakira ku mafaranga yateguye angana n'imiliyaradi 17,785,085 ibihumbi 714,286. Nayo ubundi muri rusangi Uburundi bukaba bukeneye abigisha ibihumbi 14,330. Ivyo mbere umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana akaba yaraye abigarutse ko kuwa 18 Nyandagaro mu kiganiro yagiranye n'abarundi biga canke bakorera mu gisata c'indero mu makungu. Nk'uko twaraye tubashikirije nabo nyene barangwa n'imyidogo, bamwe mu bagarutse mu gihugu ngo bagikorere bakigwa nk'abatazwi bakamara imyaka n'imyaka batagira akazi mu gihe igihugu kiba cabarungitse kungura ubumenyi kibakeneye. Antoine Manuma arongoye urunani mpuzamasendika y'abigisha FENASEB asaba ariko leta gufata n'izindi ngingo iruhande y'iyo kongereza igitigiri c'abigisha zotuma bo yari isanganwe co kimwe n'abagiye kuronswa akazi bakora batekanye. Muri izo ngingo hakaba harimwo kubadugiriza agahembo kugira bareke kuza barata akazi baja kurondera aharuta mu gisata c'indero, bitagenze uko ngo ubukene bw'abigisha buzoguma bwisubiriza. Urunani FENASEB rusaba kandi ko mu guha akazi abo bigisha atawosubira kurenganywa hakisungwa uko barushanije amanota. Ni mu gihe bamwe mu banyagihugu bavuga ko akazi kubigisha gaheruka gutangwa atakarenganyo, igihe ubushikiranganji bw'indero bwari burongowe n'umupfasoni Janvière Ndirahisha. Imbere yo kurungika abigisha bashasha ku mirimo, FENASEB isaba ubushikiranganji bw'indero kubanza gukura mu nzira ikibazo c'abigisha barungitswe gukorera handi ku nguvu mu mwaka w'2016 n'uw'2017. Nayo abaronkejwe akazi mu ntango z'umwaka w'2025 shiri w'2026 batararonswa agahembo ngo bakwiye gutunganirizwa byihuse kugira dosiye zabo ntizigerekerane n'izabashasha. Bamwe n'abandi bavuga ko atangingo ziteza imbere igisata c'indero zizofatwa ku ntwaro ya CNDD-FDD. Iyo ntwaro bayagiriza ko yaje gusubiza inyuma ico gisata cyo kimwe n'ibindi. Kugira Uburundi butera imbere hakenewe ko abarundi bahaguruka bagashiraho iyindi ntwaro ishobora kwitwararika ibibazo by'igihugu ikabitorera inyishu. Batatu baraye bitavye Imana bagonzwe n'imodoka. Iryo sanganya ryabereye Kinzobe muri zone Kabuye komine Kayanza kuri uyu wa 19 Nyandagaro 2026 isaha 10 zo kumuhinga. Ipikipiki yari ihetse abantu batatu yariko ija ahitwa mu Kabuye muri komine Kayanza. Igeze aho bita mu Ryabururi yagonganye na kwastere yariko imanuka i Bujumbura. Batatu bari kuri iyo pikipiki baca barapfa nk'uko bimenyeshwa n'abayoboye zone Kabuye muri komine Kayanza. Abajejwe intwaro mu Kayanza bavuga ko icibonekeza ari uko ugupakira umukiriya arenga umwe ku ipikipiki bihonya imiryango igihe habaye amasanganya.
buramatari w'intara ya Butanyerera akaba yaheruka gusaba ko amategeko yo kubahirizwa ipikipiki igatwara ingenzi imwe ariko baracabirenga ko nk'uko vyibonekeza ku mabarabara. Bamwe mu bakoresha amapikipiki aca amafaranga mu ntara ya Butanyerera bamenyesha ko batanga gukurikiza amategeko. Gupakira umuntu umwe ku ipikipiki ngo niryo tegeko, ariko rero kubera ubukene bw'igitoro bwibonekeza mu gihugu ku ntwaro ya Ndayishimiye, abo bagendesha amapikipiki bamenyesha ko baronka igitoro bibagoye bakakigura ku mafaranga menshi cane. Mu gihe bafashe urugendo ngo bapakiye umuntu umwe gusa bokorera guhomba. Uwo umwe baramutse ngo bamusavye kubariha bafatiye ku mafaranga baba baguze igitoro mu buryo bwa magendu, ntayo yoronka, bagaca bahitamwo gupakira abarenze umuntu umwe. Leta ya Ndayishimiye bayisaba kuzana ibitaro bihagije mu gihugu kugira abagendesha amapikipiki canke imodokari bashobore gukurikiza amategeko ajanye no gupakira ingenzi. Biruko mu gihe abandi banyagihugu bamaze igihe basaba abarundi bose kuja hamwe bashireho iyindi ntwaro isubirira iya CNDD-FDD yananiwe no gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu harimwo icerekeye igitoro. Babanze batumirire amate, inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu mwanya uhariwe ikiganiro. Vaho turarushe, vyarabananiye gutwara Uburundi, vyarabananiye gutunganya igihugu, vyarabananiye ko mu abakozi b'abarundi, vyarabananiye guha amahoro abarundi. Tuvireho CNDD-FDD, abarundi baronka amahoro. Abarundi ngo muri mihimbiri ya mbere, abasuma karuhariwe, ababeshi muri kamere, abicanyi barusha inyamaswa. Tuvireho CNDD-FDD, abarundi ntiturabaja. Abarundi dushaka amahoro arama, iteka nitekana ku barundi bose, iterambere ku barundi bose. Abategetsi b'imvuga kuri, abategetsi bafise ubuntu, gusezera burundu CNDD-FDD. Nico gituma abarundi twese hamwe tukubwiye duti vaho igihugu ciruhutse. Vaho abarundi sabaja. Turi sindumuja. Icese gisomwe na Justine. Ikiganiro ineza y'Imana kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 20 Myandagaro 2026 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca mbere ca Samueli kigabane 8 umurongo wa 19 n'uwa 20 mugishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu gikurikirana. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Uyu ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro ineza y'Imana. Cuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi, tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca mbere c'uwavugishwa n'Imana Samueli, igice 8 umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ariko abantu banka kumva ibyo Samueli ababariye, baravuga bati ntaco biriko, turagomba umwami wo kutuganza kugira ngo natwe tumere nk'ayandi mahanga yose, tugira umwami wo kuducira imanza no kutuja imbere no kutugwanira mu ntambara. Amen.
Imana yo mwijuru ishimwe kandi habwe icubahiro. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi, ni iri jambo ry'Imana nkuzaniye tugiye gusangira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibuka aho wavuye. Ni iri jambo ry'urufatiro nkuzaniye rivuga ngo ibuka aho wavuye ntukahibagirwe. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, aba bari Abisirayeli bava muri Egiputa bari bayobowe n'Imana ikomeza kubabera umwami. Rero igihe kiragera bayoborwa n'umuhanuzi canke bavugishwa n'Imana Samweli akaba ariwe abaha amategeko nawe ayahawe n'Imana. Bagendera muri ivyo bihe, kandi ico gihe Abisirayeli bari batekanye. Ico gihe Abisirayeli bari baguwe neza kuko bari bafise protection idasanzwe, protection y'Imana. Nuko rero ngo Samweli agera igihe arasaza. Amaze gusaza Abisirayeli bari mwitegereza, babona ko umenga ntaco gishoboye kuko yari abayoboye igihe kirekire cane. Noneho baramwegera ngo baramubwira ko yamaze gusaza, akwiye kubaronderera umwami, kuko ntibifuza yuko hari uwo mu muryango wa Samweli yokongera kubayobora, kuko abana biwe nabo ntibari bafise imico nk'iya se. Nuko rero babwira Samweli ko bashaka umwami kandi bashaka kumera nk'ayandi mahanga. Samweli ngo biramubabaza cane, afata umwanya wo gusiguza Imana. Imana iramubwira ati, yewe Samweli, nureke gushavuzwa n'aba bantu ko nanje baranduhije kuva muri rwa rugendo rwose nagendanye nabo kuva muri Egiputa, ariko baranduhije. None rero nimba baje kugusaba umwami, bareke ubaha umwami, ariko ugende ubasobanurire ingaruka zizobabako nibayoborwa n'umwami. Samweli rero yongera kubahamagara arababwira ibibazo bazohura navyo nibayoborwa n'umwami batakiyobowe n'Imana. Nuko rero baramubwira bati, ibyo tubwira byose ntavyo turiko turumva, ntaco bimaze, turagomba kuba nk'andi mahanga yose adukikuje. Amahanga yarabakikuje yarayobowe n'abami, ariko Abisirayeli baribagirwa yuko ari hanga riri ukwa ryonyene kandi ari hanga ry'Imana. Bahitamo rero kuyoborwa n'umwami. Nuko rero Imana irabwira Samweli ati ko banse kumva bareke bayoborwe n'umwami. Nuko rero bayoborwa n'umwami yitwa Sawuli arabayobora, abayoboza igitugu, abayoboza inkoni y'icuma, abayoboza inkomezi zidasanzwe, bahura n'ibibazo bimwe bidasanzwe. Imana yo mwijuru idutabare cyane. Nshuti mugenzi, iri jambo nkuzanire rivuga ngo ntiwibagira aho wavuye. Abisirayeli baribagiye aho bavuye, bibagiye ibitangaza Imana yabakoreye bari mu nzira bava muri Egiputa, bibagira ukuntu amazi yabubashe akababisa bakarengana, bibagira ukuntu bagiye bagwana banesha, atari uko bafise inkomezi zisumbiza abandi, ahubwo ari uko bashikiwe n'Imana. Noneho rero bava ku Mana, bibagira aho bavuye, bava ku Mana, bashaka kuyoborwa n'umwami, bashaka kuba nk'ayandi mahanga. Kandi ayandi mahanga nubwo yarayobowe n'abami, ariko ntabwo yari amahanga y'Imana. Imana ishimwe cyane. Nshuti mugenzi rero, iri jambo nkuzaniye uyu munsi, ibuka nawe aho wavuye. Ibuka ca gihe Imana yakurinda. Ni kenshi wasimbutse impfu, ni kenshi wasimbutse amagisida, ni kenshi abaguhiga bakubuze, ni kenshi wasimbutse impimba, ni kenshi wasimbutse ibitaro, ariko Imana igenda ikwimana. Imana yarakwimanye uba warapfuye, Imana yarakwimanye ubu uri mu mpimba, Imana yarakwimanye ubu ugira mu kagare, Imana yarakwimanye ubu baracitse amaguru. Ariko nshuti mugenzi, ntiwibagira aho wavuye. Birashoboka ahawe hakaba hari hatacibuka uyu munsi, birashoboka n'imva yawe ikaba yaramaze kumeraho ivyatsi, ariko uyu munsi Imana yarakurinze. Ibuka rero vya bihe byose Imana yakurenganije. Ibuka ca gihe Imana yagusimbisha urupfu, ibuka ca gihe Imana yagusimbisha impimba, ibuka ca gihe Imana yakurenganya amagisida, ibuka ca gihe Imana yakurinda muri vya bihe byose wagiye ucamwo.
maze ugarukira Imana uvuge ngo Mana uhabwe icubahiro ndiho ku bwawe iyo ataba wewe mba narapfuye nshuti mugenzi uri kuranyumviriza Imana yarakwimanye Imana yakugiriye neza Imana yarakurinze mu bitandukanye ikurinda abansi ikurinda kwandagara ikurinda gukorwa n'isoni ikurinda kuba mayibobo ikurinda gusegerereza ikurinda kugendera mu kagare k'ibimuga ariko uyu munsi waribagiye aho wavuye nshuti mugenzi garukira Imana wirinde kwibagira ntukibagirwe aho wavuye Imana yo mwijuru irutabare cyane abantu benshi baribagira bakibagiraho Imana yabakuye bakibagira uburyo Imana yabarinze hari benshi Imana yarinze bari mu ntambara ibarinda amasasu ibarinda amabombe ibarinda amamine ubu baba barapfuye ahabo haribagiranywe ariko uyu munsi baribagiye ibyo byose Imana yabarinze kandi suko bari bagororose gusumba abandi suko bari beza gusumba abandi suko bari bafise inkomezi zisumbiza abandi ariko bwari kugira ngo uyu munsi baze batange igishinga ntahe c'ukuntu Imana yabagiriye neza ariko siko biri uyu munsi baribagiye aho Imana yabakuye aho kuyikorera no kuyishima bamwe bari gukora ibibi bamwe bari kwangaza abandi bari kwica abandi babahora ubusa nshuti mugenzi nyemerera nawe uyu munsi wibuka aho Imana yagukuye kugira ngo uyiciye bugufi uyihe icubahiro kuko nayo yarakubahishije Imana yo mwijuru ishimwe cyane kandi habwe icubahiro nshuti mugenzi niri jambo ry'Imana nari nkuzaniye umunsi ngo rusangire ntukibagira aho Imana yagukuye birashoboka harabo mwangana harabo mwakuranye uyu munsi batakiriho uyu munsi ari bimuga uyu munsi bamaze bagenda mwibarabara menya ariko wowe Imana yarakurinze niki watanze kugira ngo ubeho niki watanze kugira ngo ushike uyu munsi niki watanze kugira ngo umeze uko umeze uno munsi niki watanze kugira ngo ube umunyacubahiro niki wahaye Imana kugira ngo uri muri iyo posta wicayemo uyu munsi niki wahaye Imana kugira ngo wiga amashuri wize uyu munsi niki wahaye Imana kugira ngo ugendera mu modoka nziza nk'iyo uyu munsi niki wahaye Imana kugira ngo ufise inzu nziza nk'iyo ufise uyu munsi inshuti mugenzi uri kuranyumviriza nagira nkubwire ngo garukira Imana uyubahe kuruta ibindi byose kuko ibyo mwisi birahera ariko ubuntu bw'Imana bugahoraho ni ijambo ry'Imana nari nkuzaniye kugira ngo uyu munsi dusangire kandi wewe wari kuranyumviriza muri kino kiganiro ineza y'Imana Imana yo mwijuru ibaho umugisha tugiye gusenga Imana nawe ahuri utekereze wiyumvire aho wavuye muri ya myaka iheze bya bihe byose wagiye uracamwo ugerageze wiyumvire aho Imana yagukuye n'ukuntu yakurinze hanyuma uyishime wibuke Imana uyishime uburyo yakugiriye neza tugiye gusenga Imana Mana ugira neza Mana ugororotse ndagushimiye ngushimiye urukundo rwawe rwinshi n'imbabazi zawe nyinshi wewe uri Imana uri hejuru ya byose ntawe uhwanye nawe kandi nturaba nk'uko abantu baraba ntukora nk'uko abantu bakora none rero ndagushimiye kubwira ijambo nyakubahwa nyemerera rero mwami ukomeze kurinda ubu bwoko bwawe bariko baranyumviriza ukomeze kubagirira neza ubibutsa aho wabakuye kugira ngo bakugarukire abakuvuye ko bakugarukire mwami uzobukoze nyemerera rero nyakubahwa usanze hema hejuru y'umuntu wese ariko aranyumviriza kandi ikiganza cawe mwami gikomeze gutwikira umuntu wese yumvise iri jambo urakoze ndagushimiye uri Imana ugira neza senze neza ko byose ubyumvise mu izina rya Yesu Kristo amen umukamariwe mungere wanje ntacyo Nagira mugati utotahaye akanjani ruhande y'amazi agasuma ngo nduhuke umushaha wanje ukaremuruka kuva uremesha udasiba umukama
mwari muduteza abiri ndabashimiye aha niho hagarukiye amakuru n'ikiganiro mwateguriwe ndakengurukiye ababibateguriye bose bakongera bagafasha kugira bibashikire harimwo uwuri mu buhinga bw'ivyuma Imana ibandanye kubazigama ndabikebanuye naho mu makuru yacu azokurikira Tubizamo badede byanze momo gengore de tabara Tubizamo badede byanze momo gengore de tabara Tubizamo badede byanze momo gengore de tabara Ngore de tabara iraje kubishuza amaraso y'umurundi mwishe mushinyaguriza Tubizamo badede byanze momo gengore de tabara Ngore de tabara iraje kubishuza amaraso imisore mwataye mu rububu Tubizamo badede byanze momo Mahore de tabari aje kubishuza abarundi mu buriri mwakuye mu bitaro Tubizamo badede byanze momo Mahore de tabari aje kubishuza amatungo y'igihugu mwamize bunguri Tubizamo badede byanze momo Mahore de tabara Turavuga mukanyuka ng'ishubujo Turakabya turavuga Tukora safisha Bari ukuri tugutsinda Twaje na mihaya Hagarara turasane Kuko inzira y'amahoro Mwaya nsekare Tubizamo badede byanze momo Mahore de tabara Fire! Fire! Mukuza mwari ntama buraca mu binsange iyo ntwaro y'igihugu n'ukuri yadusesemye Tubizamo badede byose momo Mahore de tabara igikenewe abadede n'ukubaha umuriro tereja mujejuru kamwaro tuyifate